Chuti namwe bagenzi ba BTV turabaramukije nkuko mwama mubikwirikirana kuri no televiziyo yanyu. Iki ni kiganiro PPF show, ikiganiro gisigura vyinshi. PPF show majambo yose ni past, present na future. Umuntu wese afise indoto bien sûr yama afise aho yavuye, ahageze naho yifuza kugera. Twama dutumira rero benshi tuzoha akaryo kanini abaririmbyi, ariko se abaririmbyi gusa tuzotumira n'abajournaliste, abantu bose bagendana indoto, abafootballeur abaki ese twabamaze kugera ahantu bafise ico bo partage bakabwira abantu. Ego uno munsi rero twaronsa amahirwe yo kwakira umuririmbyi reka abari watwidondora, kandi ndamusabe ko aza kutwidondora aturirimbira. Reka mbanze ndamuha ikaze ndamuramutse. Turabaramukije. Mahoro cyane. Karibu cyane muri BTV. Murakoze cyane nashiki. Niyumva gute? Umunezero nangire ku bantu hantu. Ni n'iterambere ry'igihugu na cyane cyane ry'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni televiziyo zo kwerekana ibikorwa byacu, urumva natwe turishimye cyane. Okay, murakoze. Hama harabakubona peut-être sinzi ko bamaze kukubona kenshi canke sinzi ko umaze guca kuri televiziyo kenshi. Reka ubidondore uburiwe kandi biba vyiza ukoresheje agahogo. Uraza pole pole aha pole pole, ureke valu valu, ureke valu valu, namananiza. Nitwa Arnovich, nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi, nkaba mvuka mu ntara ya Rumonge, ubu nkaba ndi hano mu gisagara ca Bujumbura, niho nkorera imirimo yose. Okay, murakoze. Muravyumvise ko dufise umutumire yitwa Arnovich. Arnovich akaba ari umuririmbyi w'umurundi, mwumvise ko avuka mu ntara ya Rumonge aho bita ku Mashuha, niko akunda kwivugira. Ego urashobora kwibutsa n'abandi uturirimbo kwanza dushobora kuba twaragerageje kumenyekana twiwawe? Mfise 4 chansons. Indirimbo ya mbere yitwa Umwamikazi, iya kabiri yitwa Ntayindi Shwa, ari n'indirimbo yamenyekanye cyane abantu bakunda gose, yitwa Warawutwaye. Ni indirimbo ikora ku mitima y'abantu benshi bari mu rukundo. Hanyuma n'indirimbo ubu iri kwiravuga karere yitwa Pole Pole. Okay, ama 6 uri mushasha mu ma 6 araryosha, wiyumva gute? Araryosha ariko ararondegwa. Ararondegwa kuko urumva kugira ngo umuntu ashike aho ari uyu munsi, par exemple jewe narabikoreye, kuko kuririmba nabitanguye kera cyane, mugabo nagiye kuvyinjiramo neza, nshira ibikorwa byanje ku mugaragaro ubu vuba ku mwaka uheze muri 2017. Okay, reka tutaguciriyemwo ni dutangure ikiganiro nyezina. Ikiganiro twavuze ko citwa PPF. Umva urafise PPF ugomba tubwira uno munsi. Reka duhere kuri past, ariyo kahise, ariyo passé. Tubwire rero Arnovich mu mwanya muto, kwiganiro si kinini cyane. Tubwira ati Arnovich kubatamuzi nuko niko dushaka kahise kawe, urugendo rwawe gose. Arnovich ni ndi umuhungu, mfise igihagararo umuganda cyari muto, navutse en 1996. Mvukira mu ntara ya Rumonge nko nabivuze, sinakuriye hano mu Burundi. Urazi ko haciye ibintu by'intambara, twaciye duhungira muri Tanzania ahantu hitwa Mutabira. Niyo nakuriye, natanguye kwigira kuririmba no kuvuza ama instrument atandukanye muri chorale. Mu nyuma ndaduga buhoro buhoro nja muri chorale y'abakuze, mvuye mu bana ba Sunday school. Muri 2008 twaciye tugaruka mu Burundi. Nashikiye muri chorale naho nyene, muga kubera ibintu by'amashuri nacinja kwiga muri interna, ndahindura stati gato. Urabona ibintu vya eglise n'imiziki dukora, abantu bavuga ngo ngugiye mu vyisi, ariko siko biri. Nacinja rero kuririmba izi ndirimbo, natanguriye rero kuririmba nkiri muri interna, narakompoza nkandika. Mu nyuma
icyo nakora kubera ataburyo n'ishure n'abavyeyi bavuga ati no manza wige nararindiriye ubu rero niho niko ndashira ku mugaragaro indirimbo nagenda akora ico gihe cyose. Rero naciye ntangura kuririmba indirimbo ya mbere yitwa Umwamikazi muri 2017, indirimbo yasohotse muri avril. No kuvuga ubu urumva amaze umwaka umwe neza na neza n'amezi nka 3. Ego utanguye umwuga ntanguye umwuga ushize ahabona winjiye muri studio. Niyo ninjiye muri studio nkarekura indirimbo ya mbere. Nuko naciye ndayirekura rero muri avril, hanyuma ndatangura umuziki ntivyanyoroheye, nagiye mbona impura n'ibibazo bitandukanye, indirimbo kugira ngo ishikire mu bantu bikagorana, quand même na promotion ukiri mushasha abajournaliste hari abakuneglige ukuntu ugabo petit à petit bagiye babona ukuntu ndabishiramo inguvu n'umwete, kandi bakabona ibikorwa ndiko ndakora indirimbo bakazikunda, barateba nanje baranshira ahantu ku buryo ubu ndabona neza ko batanyirengagiza public. Umaze kumva abantu batelefona ku radio bakavuga bati dushaka indirimbo ya naka. Nagiye mbona rero ntera imbere buhoro buhoro gutyo, ubu nico gituma ubandi ko ndaboneka mu ma concert atari make, n'izindi nanje ziri imbere ngiye gutangura kwitegurira ubwanje. Okay, uratubwiye kahise mu ncamake, hama hari utubazo tuba dukeneye kumenya, mbega ivy'amashuri watubwira niveau ufise? Jewe mfise narahejeje secondaire, nagize section lettres modernes, ubu naho ndi muri université Sagesse d'Afrique, campus Kinindo, nkaba ndi mu mwaka wa kabiri bac 2. Ego ndi muri gestion d'administration. Watubwiye Umwamikazi niyo ndirimbo ya mbere wayisohoye muri avril 2017. Tubwire, urumva ubu Arnovich ntakiri muto cyane, kandi ubu hariho n'uwundi azoba Arnovich mu mwaka udacaye mu myaka 10 akeneye kumenya mbega Arnovich yaciye washobora kuba uyu muntu ariko aca mu bintu bitoroshe agashobora kuba yocika intege, ariko mu gihe yo kumva ivyakugoye hanini yocagira courage. Turashaka kumenya ivyakugoye kuko saba ari bo bose binjira muri studio, hari nabahera mu studio duto, ariko ngira nawe uraza kutubwira iyo studio watanguriyemwo. Hama ikindi naco utubwire intambanyo wagiye urahura kugira indirimbo inavuzwe, eka n'inyuma yo ngaho gatoyi ariko mu mwanya muto. Kuko hari ikibazo nahuye naco imbere yuko nsohora indirimbo Umwamikazi. Musanzwe indirimbo Umwamikazi nayikoreye muri Master Music kwa Masterland, niwe yayikoze, ariko ntivyari prévu ko ndayisohorera iwiwe. Hari yindi studio n'umuproducteur twari twagiraniye contrat ko tuyikorana, mugabo ndamuriha byose, arampana rendez-vous ya mbere ndamurondera sinamutora. Ngiye bwa kabiri nsanga haje abaririmbyi b'abastar bakuze. Ico gihe mbere ndibuka ko ntihenze yari Sadbi. Hanyuma acarambwira ati no, nubwo waruse programme manza ubangire gatoya Sadbi manza kore. Ndataha ubugira gatatu ndagaruka, n'incuro ya 4 n'incuro ya 5 kugezaho ndabona ko nzo fira mu nzira yambeshe vyabaye. Chamba oblige kurondera indi studio nkoreramwo, canja muri Master Music turakora indirimbo rero imaze gusohoka. Umwamikazi yarakunzwe mu bajene no mu bantu bakuze, kugezaho iteba nawe nyene ramushikira, kambe umuntu amaze kumvikana, amaze kubona ko ninjiye muri domaine yiwe, taravugana ku ma WhatsApp, Facebook n'ibiki, akambwira urazoza tuzokore, mugabo munyuma nkabona ko ari udukorosi gusa ariko arankina. Ariko vyose n'akazi ndabitahura, kandi mu bikorwa
umuntu aba ariko arakora ivyo vyose ni ngombwa bibemwo kandi no kuvyihanganira kugira ngo utewe ushikira intambwe wifuza gushikako. Yego. Bon kuvyerekeye kuyivuza naho nyene vyarangoye kuko amasamirizi amwe ukiri mushasha biragorana udafise umuntu akuvugira canke ngo agushikane imbere canke udafise umugenzi w'umujournaliste asanzwe akorera ngaho. Ni kibazo kuko abantu ntidufata kumwe amatara. Hari umuntu avuga ati jewe reka niteho iyi tara ivutse canke uyu mwana mbona ko afise tara ndabukuntu ndamuduza. Hari n'abandi baba bashima ko bakorana nabajya abantu bari hejuru gusa baba star. Mugabo sinibaza ko ari byo vyiza. Je vyarambaye ko mugabo sinifuza ko vyoba ku bandi canke ako kagiso ko bandanye ifoko bacanga bakavaria bakaraba bagafata abana bakiri bato batanguye bakabaduza. Bajya bari amoyene nabo nyene bakaguma babakoresha. Nabajya abastar bo urumva babasanzwe bazwi babasanzwe basa amazina mu bana. Ego. Hama muravuze ivyo ibibazo mwagiye murahura navyo. Nubu izo zindi ndirimbo mwazikoreye muri Master Music nyene? Ego niyo nazikoreye. Ego nawe muri Master Music niyo ugeze uhura n'ico kibazo? Oya muri Master Music bafise novuga nti bafise qualité bisangije kuko barazi kudandaza. Reka ndavuge nti barazi kudandaza kuko ugiyeyo ukaraba ukuntu wakigwa ukaraba ukuntu bakuvugisha bakakubaza ikikugenza urabona ko ari abantu bugurutse mu mutwe ikintu ca marketing bagishobora bitandukanye novuga nti bitandukanye n'ayandi ma studio maze kubona nico gituma ubona indirimbo zanje ndazikorera yo kuko aba producteur baho turumvikana. Donc ukuntu borganiza ibintu ndabikunda cyane ku buryo numva ko nshaka gukora ari bo bantu banje ba mbere bari hafi ku mutima mbona ko dukwiye gukorana. Okay. Yeah. Hama hariho ikintu umuntu kiba caramushikiye. Sinzi ko rimwe na rimwe kiba ari ciza ikindi ugiye ugasanga ni kibi. Umuntu adashobora kwibagirwa. Yashobora kuba yobwira abakunzi ikiganiro twakoranye na Masterland yaratubwiye nk'agakuru karaho yaciyemo urumva umuntu wese arafise akantu aba yaraciyemo abantu batabazi ariko hari n'abaririmbyi batinya kuba bovuga ikintu kandi bakibagira ko ico kintu gifise gishobora kugira uwo gifashije no kuvuga nk'ubu hari umuririmbyi aba yatanguye acuruza ivyema ikaranga utuntu nyene batoba bazi kuri Arnovich bavuga ati yana akana kabanga ariko ndakabwiye BTV n'abakunzi bayo. Ego jewe ku ndirimbo nta yindi shwa mwese nakunda ukavuga ariko nakundi ku ndirimbo nta yindi shwa bari bampaye programme yo kuja gukora muri studio. Bari bampaye programme yo kumugoroba nari gukora 18h. Ico gihe nari mfise amahera nibuka ko atashika 2000 mu mfuko. Donc nategezwa gufungura mu ijoro kuko urumva 18h ntiba donc mba mvuye muhira ntarafungura. Nategezwa gufungura mu ijoro kandi nkideplace na donc nkideplace nkongera nkataha. Donc ndaba mfise déplacement aller retour. Nabisa amahera 2000 adashika. Donc cyumva ukuntu nagiye. Uva hehe? Yeah, bon mba mu Kanyosha. Studio ya Master Music nayo iri mu Gasenyi. Donc cyumva ukuntu nagiye n'amaguru ndashikayo izo 2000 zibura urumva ko kyasima venda zikoramo. Indimbo nta yindi shwa nibuka ko nayikoze nari nafunguye ibitumbura nka bitatu gusa n'amazi. Ego nico kintu ntibagira muri carrière yanje aho ngeze no munsi. Pole sana ariko kandi courage ni cigwa birabaho umuntu wese abafise utuntu tumugora. Turumva ko dusa n'abariko baraheza
past ariyo kahise kuko kenshi niba ari nini tubwiye rero muri kubu urashaka kutubwira uri mu biki aho umaze kugera mbega urahashima bimeze gute haburiki turi muri present uyu munsi aho ngeze vraiment ndahashima kuko je muri plan zanje ntanguye gusohora indirimbo ya mbere nkabona ibibazo nagize nabona neza na neza ko nzoshika ku ntambwe nshitse ku uyu munsi nabiharura nko muri 2020 ariko urumva sindashika muri 2020 intambwe nifuza nza ndayiriko ndabona ko ubu amasamirizi baravuze indirimbo zanje abantu baranzi ndaja mu makonse akomeye urumva ndi ku rugero rwiza mugabo jewe sigo nifuza gushika ko muri plans wanje kuko ndacafise byinshi byo gukora ndacasohoye video ya mbere y'indirimbo pole pole ndacafise amaproje yo gukora sohora audio na video bizira rimwe urumva ivyo byose ni ibintu ntarashikira ubu rero ndi ku ntambwe nziza ndabishima kuko mu byo nkora sinihuta cyane kuko ndabifatanya n'amashuri kandi urumva ndabitegura nkavuga ni uwo mwanya ndawuha ishure ubu nawo ndawuha umuziki kugira ngo vyose bigende biri ku rugero rumwe ikisi ndagitakaze n'ikindi sindagitakaze hanyuma kuvyerekeye mu muziki cyane cyane ubu ivyo ndiko ndakora navuze nti ndafise indirimbo yitwa pole pole narayikoreye video ubu nivyo turiko turakora ku munsi w'ejo tuzogira lancement officiel yayo no kuvuga hazoba hari abantu nagerageje gutumira abantu benshi batandukanye donc bashobora kugira ico bakoze cyangwa bashobora kwishikana handi hantu nanje ntashika comme ça indirimbo zanje canke izina ryanje ribashe gushika ahandi hantu kure ikindi naco ndafise imigambi nifuza gukora ku bwanje ku ruhara rwanje nka Arnovich hari utuntu nifuza gushira habona mu minsi iza muzobibona no kuvuga kandi biri raporo y'umuziki hariho ni imigambi mfise y'ibintu by'amafilme navyo ndiko ndabitegura kandi navyo nyene umva nzobifatanya n'imiziki kuko ni filme izobigizwe na album y'indirimbo nifuza kuzoshira habona nsohoye iyo filme urumva ni ibintu bibiri bidasa mugabo bifitaniye ubucuti bunini cyane hanyuma ibindi navyo ni mfise nizera ko hari ibindi bintu ngiye kuzokora bivanye nuko hari abantu bariko barandondera ma management kanaka ibikingo dukorane mugabo natanda je ndacakora ku ruhara rwanje kugira ngo ndabikora handi hano ushobora gushika yego turumva ko mwatandukiriye no muri future ni vyiza ariko hari utubazo mba ngifise nyene muri kubu nashaka kumenya uburyo ukoresha mbega urafise management mbega kubera iki utari bwakore video hama nigiki ubona kubuze nigiki usaba nk'abariko barakwikirana BTV bashobora kuba bavuga ati ujya muririmbye n'ukuri twomufasha ariko ntibabazi ico bogufasha tubwire kwanza donc ukora gute je ukuntu nkora navuze nti ndo mu etudia gato yansubiye inyuma n'indirimbo mwamikazi kugira ngo ndayikore namahera nakuye ko kuri Minerval ishure urumva ko ari ikibazo donc narakuye ko kuri Minerval ishure mu nyuma ndayariha ndayasubizaho asha no gushima Imana ko bakunze kuvuga ngo amahera ya Minerval ni atari ariko urumva nyamba warashoboye no kuyasubizaho ni vyiza cyane ego urumva nuko vyagenze urumva muri ico genda bifatanya n'ishure kandi ndiyigisha n'umuziki nije ndawikoresha ramahera urumva nije nirihira urumva biragoye vraiment cyane niyo mpamvu ubona naratevye gukora video yanje
kandi n'indirimbo zose bagiye bansaba kuzikorera video mugabo nkabiharura nkabona ntibishoboka kubera uravye ubuzima kubaho ukamenya gufungura kuryama kwideplasa vyose ari we wimenya ukacushira ku muziki n'ishure ukaca wongeramwo ibintu vya video urazi n'amahera bitwara uburyo bwinshi cyane vyari bigoye ba mugabo ubu naragerageje ndifunga ndiniga kugira ngo ushobore gukora clip umva bro nayikoze iraho nta management fise nta muntu novuga ngo aramfashe mu mugongo pour le moment gusa ndagenda ndegeranya uburyo buke bavuye mu ma concert n'ahandi nkagenda ndabika nkiniga ibintu byo kuryoherwa nkabishira ku ruhande nkamanza nkaraba projet mfise imbere nico gituma ubona nashoboye gukora iyi clip. Okay. Donc nta management fise oya nta management fise uruva vyose hanini ni uri kuravyifasha ego nije nyene ego tubandanyije gato kuri kazoza nkuko wamaze kukinjira ko muri future watubwiye imigambi yawe clip video yo yongira kuri no TV tuzoyerekana tuzoba twahishikiye kwanza kugushigikira hama nibaze ko tuzoyiha umwanya ukwiriye kugira ibashe kugera kure. Wavuze imigambi ya hafi hariho ya kure kandi hariho turaziko muri fitire haba harimo n'amabanga ibintu mukunda ama surprise abaririmbyi ariko ibitari surprise wifuza kuzokora navyo nyine urashaka kubivuga. Ya ibitari surprise ni band nifuza gukora band mugabo izohora ikora ukundi kuntu atari genre ibintu vy'amakaraoke canke ya nifuza gukora band tuzora dutegura ni cyane ku bintu bijanye no kwigisha umuziki abajene bubu donc tuzora dutegura ibintu vyo kuririmba genre ni ibintu vy'amahoro vyo kunywanisha abantu abajene tukanywana urabona ko Burundi twagiye turaca mu tuntu tunaturiya donc il faut rero ko kandi urazi ko umwuga wo kuririmba nawo ari ikintu ca mbere kiri mu bintu bituma abantu bahura bakegerana bagasangira bakaganira ndafise umugambi wo gutegura band d'ailleurs narayiteguye gusa turindiye sponsor igihe tumaze kuyironka nibaza ko ari ico kintu umuntu azokivuga ko neza bikwiye ego hanyuma ibindi navyo ni ibintu bijanye n'amakolabo muri carrière yanje ariko sinshaka kuvuga ngo naka turamaze gukorana cyane mugabo gusa ndasa abantu twakoranye abaririmbyi bashika babiri mugabo ntiturafata ingingo yo gushira habona izo ndirimbo twakoze mugari wa nabandi nifuza ko tuzokorana. Yeah. Okay. Murakoze cyane Joe ndumva n'imigambi ni myiza hama ikibazo twobabaza ubu unye muri kano kanya uburi muri ibi bintu si vyoroshe ninde ubona yo gufasha canke wifuza gutera kamakahe ico ari we wese yo bari kararaba televiziyo ashoboye gufasha Arnovich akivuge. Bon musanze umuntu ashaka gufasha umuntu canke ashaka gufata mu mugongo umuntu n'umutima jema nashikirije ivyumviro vyanje navuze uko mbayeho ubuzima ishure biki donc ubu umuntu wese ari free no urumva n'uguhaye amahirijana abafisi ishaka ya abasicaterereye kandi ndumwana ndashima kandi umuntu agwaye ifo kushima uko ikintu kiba kingana cyose ariko navuga cyane ku ma company apart y'abantu umwe ku ruhara rwiwe navuga ku ma company foko yijukira gufasha abaririmbyi kuko ubiravye nk'ubu mpora ndaba ku ma pancarte y'ama company kanaka ugasanga hariko abantu utazi ugasanga donc contrat zabo bazisinye n'abantu batazwi mu Burundi udashobora kumenya ngo ujya ni naka kandi dufise abantu dufise abaririmbyi barahari bazwi turafise n'abandi batazwi company ishobora kuvuga ati reka uyu muntu tumuduza aya mahera twohaye umunyamahanga
tuyaho umurundi w'iwacu tumushire ku mapancarte n'abavyeyi bazobona ati ujya ni naka umwana wacu yateye imbere donc ico amakampani nibaza ko ari cyo kintu gikuru bakaraba ko bashobora kuduza abaririmbyi hanyuma ikindi naco ni kuvyerekeye abagwizatunga canke bajya abantu bafite uburyo bukomeye umuririmbyi arashobora gutuma ibikorwa vyawe bimenyekana bigashika kure mu gihe umufashe mu mugongo no kuntu kontra yanyu ibivuga donc nico navuga donc nko kuri abo bantu urumva barafise ikintu kinini boshobora kumfasha jewe ego cyane muriko murumva akamu ka Arnovich nibaza ko ari nako kamo k'abaririmbyi benshi muri rusangi kandi ndibaza BTV barayikwirikirana abantu batandukanye hariho nabemeye gukorana na BTV twibaza ko ahanini tuzoba propose abaririmbyi kugira babateze imbere nabo n'abaririmbyi nabo bateze imbere ibikorwa vy'abo bantu baba bashizemwe umutahe wabo ego Arnovich turagushimiye cyane kuba wemeye ubutumire bwa BTV. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kuba mwanyimviriye ko kuko ni ikintu gikomeye hanyuma uko mungize muragira n'abandi gutya muza muribuka n'abakiri bato mubaduze kuko nico BTV nibaza yaje gukora ntiyaje kubera abastar gusa yaje no kugira ngo iduze n'abari abagisingabirano zikiri hasi zitarashika kure ndabashimiye cyane murakoze ego cyane akajambo ugenda utekereye BTV n'abakunzi bayo kuba abari ko baraturaba bon kuba ariko baraturaba nobabwira nti mubandanye gushigikira umuziki w'u Burundi mu Burundi hari amatara menshi hari habo muzi n'abandi mutaramenya muga mugiye kubabona biciye muri BTV bya ntimandanye kudushigikira amakampo nakamuto bateye mwakumvise n'abandi bantu basanzwe bafite icyo bufasha mu muziki w'u Burundi nabo ndababwiye ntimushiremo amaboko hanyuma umuziki wacu nawo uzogera kure ego murakoze amatwi nkuko watanguye reka usozere uturirimbira akaririmbo wavuze kakoze ku mitima y'abantu benshi ego iyo udahari sinumva ndemye umutima wanje warawutwaye uri kimurikira ubuzima bwanje ngo sintembe warawutwaye yes urakoze cyane tuzosubira inshuti namwe bagenzi mwariko muradukwirikirana muri kino kiganiro aha niho kirangiriye naho utaha tuzoba dufite undi muririmbyi uno musi mwufise byinshi kuri Arnovich twitegure clip yiwe pole pole kandi turizera ko itegerezwa ko imeze neza nkuko na audio imeze neza nkuko n'amajambo ari meza turamushimiye kandi turabashimiye namwe mwari mwafashe kano kanya mukwirikira kandi mubandanye mudushigikira muduterera ivyumviro kino kiganiro kandi muzogisanga kuri YouTube kuri channel ariyo chaîne ya PPF show ntimutinye kututerera ivyumviro muri mu makomante ntimwibagire kugira subscribe ntimwibagire kugira like na partage ariyo share turiteze vyinshi vyumviro vyinshi bizova kuri mwebwe murakoze cyane naho undi munsi aho tuzoba dufite undi muririmbyi murakoze.